twakire inyigisho y'inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi yugurura yubire y'imyaka 2025 y'Ekleziya. Niyo nyigisho iriko irashikirizwa kuri umunsi w'Imana wa gatatu w'ubushikiro mu masengero yose y'Ekleziya Katolika y'u Burundi. Umwizero ntutetereza. Laba mu Banyaroma kigabane ca 5 akarongo ka 5. Bavukanyi dusangiye ukwemera namwe mwese Imana ikunda mukayikundira. Twebwe abungere banyu tuzanwe uyu munsi no kubamenyesha ko umuvyeyi wacu Papa yatwibukije guhimbaza yubire y'imyaka 2025 Ekleziya ya Yezu Kristo ishashe ku isi yose imaze. Turabifuje rero yubire nziza ibahe gushinga imizi muri Kristo we mizero yacu. Kugira ngo dushobore kuzoyihimbaza neza, nimudukundire tubibutse yubire icarico, tubabwire iyi twimirije ingene izogenda, dushime ivyiza idusanzemwo bikomeza ukwizigira kwacu, tunegure ibibi bidindiza uko kwizigira, duheze twigira inama y'ingene twoyihimbaza ngo turishirizeho kuba umunyu n'umuco w'isi, turi abasangira ngendo kubwo kwizigira. Ubwa mbere dutegere neza yubire icarico. Ijambo yubire rivuye mu ijambo ry'Igihebreyi iyoberi, risigura ihembe ry'imfizi y'intama ryakoreshwa mu kuvuza inzamba y'akanyamuneza yatumirira igihugu c'Isirayeli guhimbaza imyaka 50. Babigira bisunga ivyanditswe mu gitabo ca bene Levi ngo uzoharura amasabato indwi y'imyaka indwi kugwiza indwi. Imisi yayo masabato indwi y'imyaka indwi izongana kuri wewe n'imyaka 49. Ukwezi kugira indwi igenekerezo ry'icumi uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigongwe. Muzovuza inzamba mu gihugu cose. Umwaka ugira 50 muzowugira mweranda, hanyuma mutangaze umwidegemvyo mu gihugu kubakibamwo bose. Raba igitabo ca bene Levi kigabane ca 25 akarongo k'8 gushika ku 10. Uyo mwaka mweranda w'umwidegemvyo niwo Yezu avuga ko yarungitswe kumenyesha. Uyo mwaka mweranda w'umwidegemvyo ari wo mwaka wa yubire watanguye rero uhimbazwa uko imyaka 50 iheze. Mugabo mu mwaka w'1470 Papa Paulo wa kabiri yarashinze ko wohimbazwa uko kose imyaka 25 iheze. Iyo ngingo niyo nubu Ekleziya yisunga. Yubire rero ni umwaka mweranda tugabirwa n'Imana soko y'ubweranda bwose. Ukuyihimbaza bijana no kwinjira mu ngendo yo kwemera kwinagura mu bunwanyi dusangiye n'umukama no mu rukundo dufitaniye na bene wacu. Iduhamagarira kuba beranda. Nimube beranda nkuko so wanyu ari mweranda. Raba inkuru nziza ya Matayo kigabane ca 5 akarongo ka 48. Kuva na kera ubwo bweranda bushingiye kuguhindukirira Imana ngo twakire urukundo rwayo duheze turugaragarize abantu bose. Vyongeye kuva na kera yubire ijana n'ubutungane kuko Imana yavuze iti umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe, kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe. Ahandi naho iti ntihagire umuntu azozimba uwo basangiye igihugu. Urubaha Imana yawe hako ni jewe ndumukama Imana yanyu. Gitabo ca bene Levi kigabane ca 25 akarongo ka 17. Bisubiye yubire yaraha akaryo abanyisirayeli ko kubahiriza ibidukikije maze bakaruhurira isi, bafungura ibihitira nkuko vyanditswe ngo ntimuzotera imbuto
ntimuzosoroma ivyimejeje, ntimuzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe, kuko izoba ari yubire, izoba ari nyeranda kuri mwebwe, muzorya ibihitira. Ihimbazwa rya yubire ryategetswe n'Imana kugira ngo abanyisirayeli baronke akaryo ko kwigana urukundo kigongwe Imana yaberetse mu kubabohoza ikabakura mu buja bw'abanyamisiri. Yubire rero si umunsi mukuru nk'iyindi yose, nka kurya kw'amasabukuru tumenyereye aherera mu guhimbagwa gusa. Yubire yamye ifise uburiba n'iteka yisangije, kuko ijana n'ibanga ritwibutsa guhinduka. Ubugira kabiri, ingene yubire y'imyaka 2025 itegekanijwe. Nkuko twabamenyesheje ku Imana wa gatatu wa Pasika ku itariki 9 Rusama umwaka wa 2024, umuvyeyi wacu Papa yaradushikirije ikete giwe ridasanzwe, mu Kirundi twovuga ko yise umwizero ntutetereza. Adutumirira kwinjira muri yubire y'imyaka 2025 y'Ekleziya yo kwisi yose, tumurikiwe n'icivugo kiduhimiriza kuba abasangirangendo kubwo kwizigira. Iyo yubire Papa Francisco azoyitwugururira icese ku igenekerezo rya 24 Kigarama umwaka wa 2024, mu kugurura umwaka mweranda mu kugurura umuryango mweranda w'isengero nkuru ya Petero mweranda i Roma. Mu yandi madiyoseze yose abepiskopi bayaragijwe bazokugura iyo yubire ku Imana igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2024, mu guhereza inkuka y'imisa mu masengero mvyeyi yabo bakurikije igitabo c'imigigwa itegekanijwe. Muri ayo madiyoseze nyene yubire izosozegwa ku igenekerezo rya 28 Kigarama umwaka wa 2025, mu gihe i Roma umuvyeyi wacu Papa azokugara wa muryango mweranda ku munsi mukuru wa Epifaniya igenekerezo rya 6 Nzero umwaka wa 2026. Ibimenyetso vy'umwizero yubire idusanganye nibihe? Mwijambo ryo gusozera yubire y'imyaka 125 tumaze dushikirije inkuru nziza kwa gatanu Myandagaro umwaka wa 2023, twarakengurukiye Imana ku butumwa bwakozwe n'abamisionari ba mbere hamwe n'imvukira zabakoreye mu ngata. Ijambo babivye ryarakiriwe mu gihugu cacu kandi rirashinga imizi mu mitima y'abatari bake. Muri iyi myaka harabonetse ingo nyinshi z'abubatse Rukristo, ukwemera kurashinga imizi mu miryango, n'abana benshi bararonka uko kwemera kandi bagukuriramwo. Izo ngo nizo zabaye amatuta y'imihamagaro itandukanye yavyaye abasaserdoti, abihebeye Imana n'abamenyesha Imana batari bake. Gutyo turaronka n'abaja kumenyesha inkuru nziza mu makungu bisunze akamo ka Yesu ngo kw'irisi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cose. Ntitokwibagira n'abanyamihari kumwe n'imigwi itandukanye y'ubutumwa yitangira guteza imbere Ekleziya. Umwizero wa Ekleziya yacu uri no mu mwitwarariko ukwitangira umuryango wa Ekleziya abakristo bagaragaza biciye muri ya ngendo nziza yatwubake paruwasi yacu. Ikindi kimenyetso cy'umwizero nuko Ekleziya yacu ibandanya yitwararika ubutumwa bwo kwigisha no guteza imbere umuntu mu mpande zose, mu vy'indero, mu vy'amagara y'abantu, mu vyo gufasha abatishoboye n'ibindi. Ikindi kimenyetso cerekana umwizero nuko Ekleziya yacu iriko irashira mu ngiro ingingo zavuye mu nama sangizangendo zatunganijwe nko mu madiyoseze yose zerekeye amahoro no gusubiza hamwe bishingiye ku kuri, ubutungane, umwidegemvyo n'urukundo. Umwizero wacu
ushimikiye kandi ku ntahe y'ubutwari mu kwiheberanira yaranguwe n'abakristo batari bake gushika naho bamwe muri bo bemera kwicwa bagwanira ubuzima bwa bene wabo. Ikindi kitwongerereza umwizero nuko hari amasezerano hagati ya Eklezia Katolika na Repubulika y'u Burundi agenga ugukorana neza hubahirijwe uburenganzira bwa bamwe n'abandi. Impande y'ivyo bimenyetso hariho ibindi bimenyetso yubire idusanzemwo kandi bidahumuriza. Ibimenyetso bitaremesha umwizero. Mu bimenyetso bidatanga umwizero hariho ibifatiye ku kwemera kudashemeye kw'abakristo bamwe bamwe, hakabaho n'ibifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi mu gihugu. Mu bifatiye ku kwemera kudashemeye haracibonekeza abakristo bafata minenegwe ivyo bakomereza ukwemera, kutitaba inyigisho no kudahimbaza amasakramento. Hari abandi babangikanya ukwemera kwabo n'ibintazi n'abantambira kaje bahindagura amadini n'amashengero. Mu bifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi, nkuko twabishikirije ku munsi w'Imana ugira gatatu wa Pasika, haracibonekeza abafise agatima kugukumirana, ukwikwegera ku butegetsi bwose no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho ukudahana n'ubutungane budatunganiriza bose nkuko bikwiye. Itangwa ry'akazi harabwe cyane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire rimwe na rimwe bataravye n'ubushobozi. Haracariho n'abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo. Hariho n'ubukene butera bwiyongera mu gihugu, ibiciro bikaguma biduga, abantu bamwe bakabura ivyankenerwa. Hari no kubura akazi bituma bamwe mu gwaruka bihebura kubera ukutabona akazoza keza. Hakaba n'ingo zisambuka kubera ubukene n'ititiuka ry'indero mu mashure be n'ingaruka mbi zayo n'ibindi. Naho ivyo vyose bibabaje ntibiduce intege. Iyi yubire nitubere nyabuna akaryo ko kukaburiranira ukwizigira kudutuma dukora ngo tubitorere umuti canke tubirengere. Duhimbaze iyi yubire turi abasangira rugendo kubwo kwizigira. Kurya Yezu yatumwe na se wiwe kumenyesha inkuru nziza y'ubuzima. Raba inkuru nziza ya Yohana ikigabane ca 20 akaronka 21 no gusubiza umwizero abawutaye, agasamiriza umwaka mwiza w'ubuntu bw'Imana. Niko na Eklezia muryango ihamagariwe kuba ikimenyetso kimenyesha kandi kigashikiriza abantu umwizero utazeruka. Muri iyo ntumbero tubatumiriye mwese ubwa mbere guhimbaza yubire mwakira inyigisho zibakaburira ukwemera ko Kristo ari muzima kandi ko kubwiwe dushoboye kubera uburundi bwacu umunyu n'umuco, tugaterera ngo amabi abugoye atorerwe umuti. Izo nyigisho mwozakirira mu migwi ikurikira. Ku rwego rw'igihugu hazotunganwa indwi y'ibiganiro nyigisho bitumbereye gufasha gutorera umuti mu muco w'ukwemera Kristo bimwe muri ivyo bibangamiye umwizero. Ku rwego rwa diocese naho hazotunganwa inyigisho mu migwi izoba yategekanijwe n'umwungere. Muri iyo ntumbero kandi tubatumiriye mwese ubwa kabiri guhimbaza iyi yubire mu kwitaba amakoraniro ya liturujia n'ingendo nyeranda bitegekanijwe. Ku rwego rw'igihugu yubire y'imikangara y'Imana
yubire y'abihebeye Imana n'abanovisi, yubire y'abasaseredoti n'abaseminari, yubire y'abamenyeshamana, yubire y'abakristu barayike n'ingo n'imiryango, yubire y'ugwaruka. Ku rwego rwa diyoseze naho bizotunganwa n'umwungere. Izo ngendo nyeranda zizotubere akaryo ko gusenga no kunoganza inyigisho y'umuvyeyi wacu Papa yerekeye iyi yubire. Ugusozera, umuvyeyi wacu Papa mu gusozera iyo nyigisho yiwe agira ati: yubire twimirije izoba umwaka urangwa n'umwizero udahera, kuko uzoba ari umwizero uri ku Mana. Ese iyo yubire yodufasha kurushizaho kwizigiranira muri ekleziya no mu mibano y'abantu, cyo kimwe no mu migenderanire mpuzamakungu, mu kugwanira agateka kazina muntu wese, tutibagiye gusonera ibidukikije. Yubire tugabiwe n'umukama nidufashe kwisubiza itoto mu kunagura ubunwanyi dufisaniye n'umukama n'urukundo rwa bene wacu, cyane cyane babirenzwa amaso tubana canke duhwanira mu nzira. Umuvyeyi Bikira Mariya we nyina wa Jambo yigeze umuntu akaza kudusubiza umwizero nyakuri, aduherekeze muri uyu mwaka wa yubire. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2024. Abepiskopi banyu Musenyeri Bonaventura Nahimana, umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, ahagarariye diyoseze ya Rutana, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi, Musenyeri Salvatore Niciteretse, umwungere wa diyoseze ya Bururi, akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi, Musenyeri Gervaze Banshimiye ubusa, umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Hakimu Nahondereye, umwungere wa diyoseze ya Muyinga, na Musenyeri Buraziyo Nzeyimana, umwungere wa diyoseze ya Ruyigi, na Musenyeri Joriji Bizimana, umwungere wa diyoseze ya Ngozi, akaba ahagarariye na diyoseze ya Bubanza. Murakoze, tugire Kristo.